Tuko tuvugana rurasatse kabisa kwa upaka. Murasira inyuma tugende. Kwinjira mugweva. Bahuye. Abi watu bahuye nabo. Jani yo kompra wa. Tamuka niyo kompra barte. Uyu. Kwinjira mugweva. Vie dans l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de militaires de l'armée nationale burundaise qui entrent paisiblement, armes et bagages, pour aller rejoindre ce que le porte-parole de l'armée il n'y a pas longtemps avait qualifié de groupes terroristes, à savoir Gumino, Kigwaneho, Android, de Makanika, déserteurs de la. Ibiro ntabwo biriko birorohera abasirikare b'u Burundi n'imbonera kure bagiye kugwanya umuharire Tabara muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibiziga 9 vy'intwazangabo mu gisirikare vyashikamwe mu gihugu c'u Burundi bivanwe mu gihugu ca Kongo, nayo abasirikare bato n'imbonera kure ngiyo biciwe muri izo ngwano bahambwa muri ico gihugu ca Kongo nyene aho haba habereye izo ngwano. N'amakuru y'umutekano tugiye kubashikiriza, makuru duhejeje kumenya nyuma y'ivyagiye biravurwa ndetse n'abategetsi cane nk'umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi we aheruka no kubwira amenyesha makuru yuko atabasirikare b'u Burundi babarizwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. None ivyo biziga biriko biratahukanwa n'ivyabande, ivyemezo nibihe? Ese haba muri Kongo bavuga iki? Ivyo vyiziga vy'abasirikare biriko biratahukanwa mu gihugu c'u Burundi kuki bimwe biriko birahambwayo ibindi akaba ari vyo bizanwa? Turaza kubigaruka ko murano makuru vyose twabibateguriye. Nkuko mubizi tubashikiriza amakuru abariko aravurwa yatangajwe n'ibimenyesha makuru bitandukanye, amakuru tuba turiko turavana mu masoko yacu ndetse n'andi makuru yose muba mwaranyegejwe yose turatohoza twifashishije umurwi w'abamenyesha makuru bakorera irya nino bakaturungikira najwe nkatunganya nkayagushikiriza mu buryo bw'idonido. Sangwe ikaze mwese abanywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Turaziko mukunda amakuru n'ibiganiro mwene nkibi kubari ngaha mu gihugu c'u Burundi ndabaye kaze, kubari mu bihugu vy'abanye ndabaramukije, namwe muri irya nino mu bihugu bitandukanye vya Afrika nibagiye namwe muri ku migabane y'amakungu ya kure ndabaramukije nanabaha kaze murano makuru ngira mbashikirize mu buryo bw'idonido. Imbere yuko turaba ingwano ziriko zebera muri gihugu ca Kongo, abasirikare bariko baricwa ndetse n'ukuntu ngibiziga vy'intwazanga bari vyo byonyene biriko biratahukanwa ngaha mu Burundi nibindi vyose mwanyegejwe ku ngwano ziriko zebera muri Kongo. Igisirikare c'u Burundi cyo gihakana yuko atabasirikare bacu bari ku rugo butaka bwa Kongo. Reka mbanze ndagusabe gufyonda kuri subscribe canke s'abone nimba utarayifyondako kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nkibi urajuba bwa mbere bashikirwa navyo. Ano makuru arababaje kandi aranateye ubwoba ku banywanyi bacu muri ko murakurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Twaragiye turabashikiriza inkuru zitandukanye zirabana n'umutekano, twarababwiye ivy'abasirikare majana 2 barungitswe muri Kongo, mu nyuma hakarungikwa abandi amajana 6 bagiye gufasha bagenzi babo bari barungitswe ubwa mbere. Twarababwiye kandi ibiharuro vyagiye bitangazwa n'umuharire Tabara ku basirikare wagiye urica mu Burundi, ndetse twaranababwiye ko mu minsi heze hari amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi kivuga yuko hari abasirikare b'u Burundi bajabukanye inka zababa amajana 3 bazivanye ku butaka bwa Kongo. N'andi makuru atandukanye abariko aravurwa, hari amakuru duhejeje kumenya nyuma yayo twabashikirije ko hari ibiziga vy'imbonera kure zapfiriye muri Kongo bigatahukanwa ari Kongo bigahambwa mu kinyegero, ndetse n'imiryango yabo igahabwa amafaranga y'amarundi 500 kugira inyegeze ayo makuru. Twarababwiye vyose makuru yacu ahejeje gutangazwa. Nono avuga ko hari abasirikare 9 b'intwazangabo
biciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiziga vyabo bikaba vyashikanywe ngaha mu Burundi kuri uno wa kabiri kw'igenekerezo rya mbere za kuno kwezi turimwo kwa kabiri mwaka w'ibihumbi 2022. Ivyo biziga vyashikanywe gute? Abari muri Kongo bavuga iki? Ese koko kuki ivyo bintu biriko biraba muri Kongo ariko igisirikare c'u Burundi kikabandanya kwamira kure ayo makuru kivuga ko atabasirikare bacu bari ku butaka bwa Kongo? Ni ibintu biteye amakenga kubona hari abasirikare bariko barapfira mu ndwano, bamwe bagahambwa iyo bapfiriye, ariko ibiziga vy'intwazangabo vyonyene ngakaba ari vyo bitahukanwa. Amakuru duhejeje kumenya mugiye gukurikira mu buryo bw'idonido. Amakuru avuga ko hari abasirikare 9, ibiziga 9 by'abasirikare b'intwazangabo vyatahukanwe ngaha mu Burundi, vyatangajwe na radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mu makuru yayo. Amakuru yo dukesha radio RPA. Imbere yuko turabana yandi makuru yose ariko aravurwa, ngira tubanze tuyakurikire twumvirize ukuntu vyifashe ndetse n'ukuntu abo basirikare batahukanywe abo muri Kongo bavuga kuri izo ntambara ziriko zirabera muri ico gihugu kibanye. Duhejeje kumviriza ino nkuru dukesha abagenzi bacu kuri radio RPA, turagaruka turabana yandi makuru ariko aravurwa. Gisata c'umutekano aho abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure babandanya gusiga ubuzima mu ngwano bamazemwo igihe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gatondo ko kuri wa kabiri hatahukanywe ibiziga 9 bishikira mu ntara ya Cibitoke. Abajejwe intwaro muri Kongo bavuga ariko ko abatari bake mu bapfa baca bahambwa aho nyene muri Kongo. Idonido na Eroge Divin Remesh koko wambwa ritenyene ko binaliri baruka ikabere batayingire. Kuri uyu wa mbere ku mutaga ni abanyagihugu b'abafurero batangura kubona ingabo z'u Burundi zimanukana ibiziga by'abasirikare baguye ku rugamba bava mu misozi miremire ihanamiye Uvira batera bagana ikiyaya ca Rusizi. Bamanukanye mu turere twa Kabele, Kahungwe, Manamba na Mukungu bagenda berekeza uruzi Rusizi ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Abanyagihugu bo muri ako karere bavuga ko bari bafise ibiziga. Ibiziga 9 nivyo bamanukanye. Ego ibiziga 9 nivyo bamanukanye berekeza mu Burundi. Vuka Burundi. Ibiziga bitahukanwa ngo biba ari ivy'intwazangabo, nayo abato bato mu basirikare n'imbonerakure baca bahambwa aho baguye nyene. Urabona rero bajya bajabukanywe n'intwazangabo, ariko abasirikare batoya bo baca bahambwa harya nyene. Ivyo biziga rero amakuru duhabwa n'amasoko ya FPA muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke vyashikanywe nk'igihe ca 10 z'igitondo kuri uno wa kabiri. Amakuru atangwa na bamwe mu batware bo mu bwami bw'abafurero avuga ko abo basirikare b'u Burundi boba baguye mu ntambara ziriho zirabahuza n'umuhari Red Tabara. Abatari bake mu ngabo z'u Burundi n'imbonerakure ngo boba barafashwe mpiri. Hafashwe mpiri abasirikare 70. Ego abantu 70. Ayo niyo makuru bafatanywe n'inkoho zabo. Nembunda. Ivyo biruko mu gihe kwigenekezo rya 28 ukwezi guheze umushikiranganje w'u Burundi ajeje kwivuna abansi yarahiye akarengwa kwatanga buzu Burundi zarungitswe ku butaka bwa Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Alain Tribert Mutabazi yemeza ko umubano ari mwiza hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo. Iyo ni inkuru yatangajwe na RPA. Nibara n'akamaramaza ayo makuru ariko aravurwa arateye ubwoba. Izi ntambara zoherera hehe kuki ibi biriko birakogwa ariko bikanyagezwa mu gisirikare c'u Burundi bo batangaza ko atamusirikare u Burundi ari ku butaka bwa Kongo. Ivyo kandi bikavurwa mu gihe amashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike ndetse n'amashira hamwe yigenga n'abandi banyekongo batandukanye bagiye barashira ahabona ko hari abasirikare b'u Burundi babandanya kwibonekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu ntambara ziriko zirabahuza n'umuhari Red Tabara. Congolaises et Congolais, c'est encore votre estimé compatriote Bitakwira Bihonahai Justin, président national du parti politique Alliance pour la République et la Conscience nationale et porte-voix des opprimés du Sud Kivu, à savoir Fizi, Mwenga, Uvira et Chabunda. Mon message de ce jour,
c'est pour m'adresser non seulement aux Congolaises et aux Congolais en général, mais au gouvernement de la République du Congo en particulier. Ce qui se passe dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi, Itombwe dans le Mwenga est inédit. Ça ne s'est jamais passé nulle part au monde. Donc la situation qui prévaut dans cette partie de la République est une situation de non-État. Comment on peut expliquer qu'un jour, le gouvernement de la République invite l'armée nationale ougandaise et l'associer au Codeco, le groupe armé qui sévit dans l'Ituri. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de militaires de l'armée nationale burundaise qui entrent paisiblement, armes et bagages, pour aller rejoindre ce que le porte-parole de l'armée, il n'y a pas longtemps, avait qualifié de groupes terroristes, à savoir Gumino, Figuaneho, Android, de Makanika, déserteurs de l'armée congolaise. Vous avez suivi les images atroces où ces groupes ont dépiécé, je dis bien dépiécé, un colonel de notre armée. On n'a même pas retrouvé certaines parties de son corps. Le colonel Yaoundé. C'est les groupes-là qui aujourd'hui, sous la barbe du gouvernement congolais, viennent du Burundi. L'armée burundaise vient du Burundi, armes et bagages, et a coalisé avec ces groupes-là. Les FARDC, nous pouvons les appeler qu'elles sont devenues inutiles dans cette partie de la République, parce qu'apparemment, même si certains officiers aussi ont été blessés vers Luberizi, mais ils semblent nous dire qu'ils ne savent pas. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Défense, que si les services de sécurité sur place ne vous disent pas le chaos qui règne dans cette partie de la République, nous restons toujours disponibles à vous les fournir. On veut créer une Palestine dans cette partie de la République. Les paisibles citoyens, des simples agriculteurs, des éleveurs, qui voient une armée étrangère coalisée avec des groupes armés terroristes et commencer à les massacrer, à les tuer, à les violer, à piller leur bétail. Parce que j'ai appris qu'il y a plus de 300 vaches qui ont traversé la rivière Ruzizi pour aller au Burundi. Nous disons quand même que c'est assez. Je vous remercie.